Ndonge ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyo mugabane, hamwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya mu bihugu bitandukanye, mwabadukurikira kandi muherereye ngaha ku mugabane wa Aziya, abari ngaha ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye, mwese mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbiri, imisozi bitandukanye bivanye naho mudukurikirana muherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uca uja ngaha iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro tugenda dushikiriza bize bigushikira umwanya ku mwanya. Ngaha rero amakuru agezwe ariko aravugwa ni inkuru y'umubabaro iri kuvugwa ngaho mu ntara ya Bubanza. Turaza kugarukaho aho umwana w'umuhungu w'imyaka 10 yaraye yishwe anizwe, ndetse kandi indi nkuru ngaha mu gihugu cacu Burundi nuko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagarutse mu gihugu avuye ngaho mu gihugu ca Angola, aho yari yitavye urugendo ndetse n'inama yari yitavye ngaho muri ico gihugu ca Angola y'abakuru b'ibihugu babarizwa muri ngaha muri Afrika, aho bari bagiye kuganirira hamwe uko ibibazo vy'umutekano bishobora gukemuka, cane cane ibibazo vy'umutekano biriko birabera mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'ibindi bihugu vyo kuri uyu mugabane, cane cane ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bidafite umutekano. Ngaha rero umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yaciye ahita agaruka huti mu nyuma yuko yumvirije ko canke ahawe amakuru yuko Colonel Reveriyano Ndikuriyo yaraye agirishije inama giturumbuka, inama y'abatwara umugambwe wa CNDD FDD mu ntara zose. Ni mu nyuma humvikaniye amakuru, hagiye amakuru hanze y'ibibi y'amakosha arimo aragenda akogwa, amakuru yagizwe ibanga y'ibiriko biragenda bibera mu mugambwe wa CNDD FDD. Ivyo rero Colonel Reveriyano Ndikuriyo bivanye n'amakosa ariko aragenda yagirizwa, akaba yaciye ahamagaza inama saa sita z'ijoro. Aho nyumvire saa sita z'ijoro, iyo nama ikaba yabaye ibera mu ntara ya Muyinga, niho yaciye aja kuyikoreshereza abatwara umugambwe wa CNDD FDD mu ntara zose, bakaba aribo bari tegekanyijwe ko bagomba kwitaba iyo nama. Hakibazwa rero imvo zatumye Colonel Reveriyano Ndikuriyo ahamagaza inama ikaba saa sita z'ijoro, niba atari mvo zo kwinyegeza. Hakaba hari kwibazwa impamvu yatumye Reveriyano Ndikuriyo nyine ahamagara iyo nama akaja kuyikoresha muri ayo masaha y'ijoro. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero ngakiheza kumviriza ivyo ukungeni vyifashe mu gihugu, yaciye ahita agaruka huti. Ayo makuru yose rero katuze tuyakuramvurira ido nido ni mukanya isase, ntuze uje kure. Dutangurire kuri iyi nkuru y'umubabaro yabereye ngaho mu ntara ya Bubanza, aho rero ibintu vyabandanyije kuba bibi cane muri zone Musenyi kw'ibarabara ry'indwi, aho haraye hatowe ikiziga c'umwana w'umuhungu akwije imyaka 10. Uyu nyakwigendera yahora yiga mu mashuri mato ngaho muri iyo zone ya Musenyi, akaba rero yasanzwe yapfuye, ikiziga ce gisa n'igipfukamye kandi gifise umugozi mw'ijosi canke ikiziriko mw'ijosi, kandi ico kiziriko naco kikaba cari kiziritse hejuru y'inzu. Abantu rero bakaba babandanyije kwibaza uyu mwana yaciye agandagurwa ninde yagandaguye uyu nyakwigendera. Ivyo amatohoza rero ngakaba atari yamenyekana, ni mu gihe ivyo vyabaye kuwa gatanu w'iyindwi iheze. Mangaya abiwe bariko baratabaza basaba ko amatohoza yokogwa kugira ngo hamenyekane abagize ububisha bakagandagura uyo nyakwigendera. Andi makuru kandi avuga ko ababanyi b'uyo muvyeyi wabuze uwiwe bari bafitaniye imvo
bari bafitanye ibibazo vy'amatongo, bari bafitanye amatati aho bavuga ko nyine ayo matati yava ku matongo. Aho rero biriko biragenda bivugwa, hakaba uwo nyenurugo canke serugo basanzemwo ico kiziga nyine batumvikanaga n'iwabo, uyo mwana yaciye agandagurwa. Uyo mwana canke uyo nyakwigendera akaba yitwa Rajabu. Reka dukomereze amakuru yacu kuri iyi nkuru ivuga ukungene Varisito Ndayishimiye batazira Neva General Major Varisito Ndayishimiye yaciye agaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yavuye mu gihugu ca Angola i Rwanda, aho yari yaragiye yitavye inama y'abakuru b'ibihugu ku mutekano. Ndayishimiye rero ngo imvo zatumye ahita agaruka yiruka canke huti vuba vuba, nuko yumvirije ko Colonel Reveriyano Ndikuriyo ariko aragirisha inama saa sita z'ijoro. Ivyo vyatumye Varisito Ndayishimiye ahita agira icoba gikomakomeye cane, bivanye nuko yasize mu gihugu bitifashe neza. Prime Niyongabo yariko aranugwanugwa canke yaravugwa ko makuru atari meza, aho vyavugwa ko Prime Niyongabo yoba yaciye nawe ari mu bantu bagomba kubogozwa, nk'uko Varisito Ndayishimiye yaciye agenda abivuga ko abasuma bose bivye itunga ry'igihugu bagomba kurigarukana, hama batorigarukana akazobakura mu mabanga. Haraheze iminsi hariho intureka yo kuvuga ko Prime Niyongabo nawe ari we mutegetsi yoba agiye gukurikira abandi bategetsi bagiye babogozwa mbere bakanapfungwa. Varisito Ndayishimiye rero ngo ivyo vyatumye agira icoba gikomakomeye cane kuba atacizigiye Prime Niyongabo, ndetse n'uyu Colonel Reveriyano Ndikuriyo akaba afise ugushaka gutembagaza ubutegetsi, avuga ko ari ukuvyonga abo bose bavyongera umukuru w'igihugu, bagatuma atabandanya gukora inshingano yahawe, ndetse ibuzi bwe bwa misi yose ivyo ajejwe. Bakabona ko abo bagabo ivyo bariko barakora muri CNDD FDD ari akamaramaza. Ndayishimiye rero ngo ivyo nivyo vyaba vyatumye ahita agaruka yihuse cane, kugira ngo atazosanga bamutembagaje ku butegetsi, kuko biribonekeza ko Varisito Ndayishimiye acunga nabi bamuhirika bamutembagaza ku butegetsi, kuko biribonekeza ko Colonel Reveriyano Ndikuriyo ubutegetsi nawe araburondera, nawe arabwipfuza, ashaka gufata ikibanza co kuba umukuru w'igihugu. Aho rero Varisito Ndayishimiye ariko aramubaza amahera imiliyaridi 160 zose zaciye zija ngaho kuri konte ya CNDD FDD, ariko umukuru w'igihugu atabizi. Akaba yaravuze ko rero iyo konte ayugaye kugira ngo abandanye gukora amatohoza amenye aho ayo mahera yaciye ava. Colonel Reveriyano Ndikuriyo rero akaba yahise ahamagaza inama huti. Iyo nama ikaba mwibanga kandi igakorwa nijoro saa sita z'ijoro mu ntara ya Muyinga, kugira ngo abandanye aganira n'abo bategetsi bafatanya kurongora umugambwe wa CNDD FDD, barabire hamwe ukungeni bashobora kwikiza Varisito Ndayishimiye, kuko biribonekeza ko ababangamiye kandi abangamiye inyungu z'abo bagabo. Izo nyungu z'abo bagabo akaba Ndayishimiye rero atipfuza ko bozigerako, bivanye nuko izo nyungu z'abo bagabo vyibonekeza ko mu kuzironka baba ari ivyo bivye abanyagihugu, ari vyo bituma baronka ayo mahera n'ubundi butunzi bafise ngaha mu gihugu c'u Burundi. Varisito Ndayishimiye rero we akaba arimo arabigwanya kugira ngo arabe ko yosubira gushira igihugu ku murongo, nk'uko vyibonekeza ko igihugu cavuye ku murongo, nta murongo gifise. Akaba ashaka guhindura ivyo byose, ndetse n'abo bose bamuvangira akaba yipfuza ko yobajana ahabo kugira ngo abandanye atwara igihugu nta n'umwe amukomakoma.
fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro tugenda dutororokanya azaje agushikako aho wibereye.